mbere bashitse bahava rero batangura kubatekera mu birago barabaturira batanguriye kuri Karori Ruwanga bamuturira buke buke batanguriye ku birenge vyiwe kugira ngo abandi bahave baheba. Mu gihe babaturira bose bahaguma basenga ari nako baremeshanya. Babiciye inamugongo cari kibanza bahaniramwo abaganwa n'abatware bigararije ku mwami. Hari kuwa gatatu Ruheshi umwaka w'igihumbi kimwe amajana 886. Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Muhora n'umukama Inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko yanditswe na Matayo. Yesu abonye ishengero rikoranye aduga ku gasozi ngo amare kwicara. Abigishwa biwe baramwegera, araheza atangura kuvuga abigisha muri aya majambo: Hahiriwe abari n'umutima ushima ubworo, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Hahiriwe abitonda, kuko bazotorana isi. Hahiriwe abari mu marira, kuko bazohozwa. Hahiriwe abashonje n'abanyotewe ubutungane, kuko bazoshira ipfa. Hahiriwe abanyakigongwe, kuko nabo bazokigirirwa. Hahiriwe abari n'umutima mwiza, kuko bazobona Imana. Hahiriwe abaremesha amahoro, kuko bazokwitwa abana b'Imana. Hahiriwe abahamwa bahorwa ubutungane, kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Muzoba muhiriwe nibabatuka bakabaremera amabi yose ku bwanje. Muranezerwa muhimbarwe, kuko impera yanyu izoba nini mw'ijuru. Dushimagize inkuru nziza ya Kristo. Ninde azodukura ku rukundo rwa Kristo? Ninde azodukura ku rukundo rwa Kristo? Abakristo bavukanye kuri uyu munsi w'umukama muri Ecclesia y'u Rwanda nini wacu mu Burundi, duhimbariza hamwe umunsi mukuru cyane w'abamaratiri b'i Buganda bemeye guheba ubuzima bwabo bagiwe imbere na Karori Ruwanga. Ku bwangingo nk'uko mubizi, uyu munsi uruhimbazwa ku itariki 3 Ruheshi. Yamara bungere bacu nabo mu Rwanda bashinze ko uzohora uruhimbazwa ku munsi w'umukama w'irebanga inyuma y'iminsi mikuru ikurikira Pasika. Muribuka ko ku w'Imana uheze twahimbaje umunsi mukuru cyane w'umushaha mweranda wa Yezu. Twararonse akaryo
ko kwinovora, ko kwihweza dukenguruka urukundo rw'umukama rwitanga rutiziganya kugira ngo natwe rudukondore duheze dufatwe narwo, maze bikenewe ntidutinye gutanga n'ubuzima bwacu ngo turushingire intahe. Paul Mweranda isomwa ca kabiri twumvise ati ninde azodukura ku rukundo rwa Kristo. Ico ciyumviro nashimye ko twozirikana tumurikiwe n'intahe y'agakura abamaratiri twumvise b'Isirayeli bashingiye Imana, abamaratiri b'i Buganda bashingiye Kristo umwami wabo aheta abami bose. Turumvise mu nkuru nziza dusanga muri Matayo 5 akarongo ka mbere gushika ka 12, aho umukama atwereka abahiriwe abaribo. Ubuhirwe buhushanye nubwo twebwe abantu twiyumvira canke turonderera ahatariho. Umukama wacu Yesu Kristo mu gusozera akagira ati muzoba muhiriwe nibabahama, nibabatuka, bakabaremera amabi yose ku bwanje, muraheza rero muhimbarwe munezerwe kuko impera yanyu izoba nini mw'ijuru. Nico cagiye imbere abamaratiri bacu turiko turibuka uyu munsi. Barategereye co kimwe n'abamaratiri twumvise mu cya gitabo capfiriye Isirayeli ca kabiri, aho bagira bati gusenga ibigereranyo twopfuma dupfa. Twumvise intahe baje barashikiriza, intahe yuzuye umwizero kuko bashize imbere gukorera Imana y'ukuri. Mw'Izaburi 122 kuva ku karongo ka 2 gushika ku 8, umuririmbyi aratumenyesha ko Imana ariyo yamitabara abari mu kaga bose. Bavukanye, ninde azodukura ku rukundo rwa Kristo? N'urupfu ihibambewe kuko twaramaze kuronswa intsinzi na Kristo wenyene ubwiwe. Uyu munsi mukuru cyane w'amaratiri b'i Buganda nuduhe rero kubizirikana. Ubwa mbere twibaze, mbega igihugu c'u Buganda cari kimeze gute muri ico gihe c'abamaratiri? Ico twomenya nuko mu mwaka w'igihumbi 1875 umuhinga Stanley Muzi yari yagiye gutatsa muri Afrika kugira ngo ahamenye Afrika yo hagati. Arahava araca no mu Buganda, yakirwa neza n'umwami ico gihe yari Mutesa wa mbere. Umwami aramwakira neza. Mu Buganda umwami waho ico gihe yari afise ubukuru bwose, yarica Gakiza, yari afise abaganwa benshi, abatware benshi, n'injojo y'abapfumu bari bameze bari abahanuzi biwe. Mu mwaka w'igihumbi 1848 iryo gice cyo muri Afrika yo hagati carimwo abarabu benshi bari bahagerereye, eka no mu Buganda nyene. Hanyuma baraheza bakigisha idini ryabo, ariko kandi ari nako bakora urudandazwa rw'abantu. Stanley ashoboye ashitse kuri uyo mwami Mutesa barayaze, hanyuma aramusaba ko yohava akazomusabira ku batwara idini rya Protestanti aho yari ari mu Bwongereza, ngo nabo baze barungike abatumwa mu Buganda, abamisiyonari. Ntibyatevye kuko mu mwaka w'igihumbi 1877 niho baza kuhagerera. Bari mu idini ry'abaprotestanti bita Church Missionary Society, nibo baje kuhagerera bahasanga abo barabu.
twibaza tuti none akarusho abamisiyonari abapatiri bera bagiye kumenya ijambo ry'Imana mu Buganda bazanye akarusho nakahe? Icyo twobibutsa nuko muri iyo Afrika yo hagati uko nabivuze hari urudandazwa rw'abantu rwagirwa nabo barabu. Abamisiyoneri baje kugira ngo batuze urwo rudandazwa mu kwigisha agateka na muntu, bate ko bamenyeshe n'inkuru nziza ya Yesu Kristo ishira imbere ko twese tuvukana. Inaco gituma Papa Leo w'13 yahavuye yikora ku mukuru wa misiyonari yatanguje misiyonari apatiri bera Cardinal Lavigeri, amusaba yuko yorungi ka misiyonari muri ico gice ca Afrika no mu Buganda nyene. Bihava birakunda, hanyuma mu 1879 niho Cardinal yarungika umugwi wa mbere w'abamisiyonari bashika ku 9, amwe imirwi ibiri abazi njini wacu n'abaciye baja mu Buganda. None imigenderanire yashishikaye gute bamaze gushika mu Buganda? Abapolitiki kubera bari bitangiye bakaza mbere baguye mu gahundwe, baciye bashikira umwami ngo ntakundire abo bamisiyonari baje. Ariko kwa 17 Ruheshi 1879 umwami Mutesa yarabahaye uruhusha baca baja ku kivi, maze haciye imyaka 3 gusa abambere babatizwa baraboneka, harimwo uwitwa Yosefu Mukasa yagiye imbere n'abandi barakurikira. Muri ico kiringo rero abarabu barondeye kwankiriza abo bakunzi b'Imana, abo bakozi b'Imana, barabatyoza barababeshera byinshi bwami, maze bashaka mbere yuko umwami yoshinga ku idini rya Islamu ryoba idini ry'igihugu cy'Ubuganda cyose. Ubuserukira misiyonari yitwa Patiri Lourdes abashikira umwami, aramusaba amwibutsa yuko umuntu wese umunyegihugu wese yokwitorera idini ashaka. Yamara kukosho kabarabu umwami yahavuye agondozwa, atangura mbere nogira ntikwinwa misiyonari, ashaka no kubica gushika bahavi bahungira Tanzania mu mwaka w'1882. Bazogaruka haciye imyaka 2, umwami Mutesa wa mbere yatanze asubiriwe n'umuhungu wiwe Mwanga. Nawe uwo Mwanga yaje atorohereza na gatoyi abazungu abo bamisiyonari, kubera yuko inyigisho za misiyonari zarwanya guharika, zikarwanya imigenzo mibi ya gipagani yari bwami. Biza kunyuka rero abara bamubwiye yuko abo bamisiyonari bazohava bamukura ku ngoma. Ntibyatebye yahavuye ashaka kubagabisha, yicisha wa Yosefu Mukasa kwa 15 Munyonyo 1885, agira ati n'abandi bahava batinya. Uwo Yosefu Mukasa niwe yarajejwe abatoni b'ibwami. Urwo rupfu rwarashegeshe abakristo b'ibwami, ariko ntibigeze bahishana mba, ahubwo barushirijeho gukomera. Muri iryo joro abatari bwo babatizwe bahavuye basaba Yosefu bagira bati tugiye gupfa, none baduhe batisi mu mbere yo gupfa, kuko nogiye umwami yaramaze kugurura uruhamo. Imbarutso rero y'uruhamo yabaye yahi. Abakristo batoni ntibari bagitinya kugambarira umwami igihe cyose yashaka kubashurashuza nk'uko yari yarabimenyereye. Umunsi umwe ngo yaravuye mu ruhigi rw'imvubu, mugabo atahuko n'ishavu n'akantu, aza yijogota, ashitse bwami arabura abamusanganira ntibari hagufi, nuko arahava abona uri ko arigisha katigisimu yitwa Denis Sebugwawo, yari ko arigisha katigisimu n'ishavu n'akantu amurengera ko aramugandagura, hari mu 1885. Mu nyuma umwami yahavuye atuma ko abatoni biwe
ahantu Gicumbi yari afiseyo, ahantu hari igicumbi hitwa Munyonyo, ategeka ko bica mu migwi ibiri, abamugamburuka n'abagamburuka Kristo. Bose baja ku ruhande rwa Karoli Rwanga, baremeza baremanga ubukristo bwabo badatinya. Batubwira ko Karoli Rwanga yaciye afata akana gatoyi Kizito muzi, yari afite imyaka 14, arakagumya arakaremesha. Bose bashika 22, abakristo katolika n'abangilikani bashika 24. Bukeye baciye babashorera rero nk'imbagwa, babajana Inamugongo, bamara iminsi irenga 5 mu nzira, ariko bagenda barakubitwa, batukwa, bicwa nabi. Mbere bashitse bahava rero batangura kubatekera mu birago, barabaturira, batanguriye kuri Karoli Rwanga, bamuturira buke buke, batanguriye ku birenge vyiwe kugira ngo abandi bahave baheba. Mu gihe babaturira bose bahaguma basenga, ari nako baremeshanya. Babiciye Inamugongo, cari kibanza bahaniramwo abaganwa n'abatware bigararije ku mwami. Hari kuwa 3 Ruheshi umwaka w'1886. Abamaratiri bacu bashizwe mu tigiro baberanda itariki 18 z'ukwezi kw'icumi 1964 n'umweranda Papa Paul wa gatandatu. Ico kibanza hubakwa ingoro bazoza barasengera nk'avuye ku isi yose bambaza abamaratiri Buganda. Haraba kandi n'iyindi ngoro y'abangilikani nabo nyene biyibutsa iyo ntahe y'ukwemera yashinzwe n'abagenzi babo. Umuvyeyi wacu Papa Nyakwigendera Francisco yaragiye kugendera ibyo bibanza bibiri. None bavukanye, tumaze kumva muri make uko byagenze, inyigisho badusigiye twebwe abakristo ba none ni yahe? Ico badusigaranye, ico badusigaranye, ico batwigisha. Inyigisho ni nyinshi, mu nkundire mfatire kuri zimwe zimwe. Ubwa mbere nuko batwereka ko bafashe nkama ijambo ry'Imana bashikirijwe, maze rirabahindukiriza kuri Kristo, rirabamurikira, barashobora kubona amabi yagirirwa ku kirimba c'umwami, baraheza barayiyamiriza. Babaye abakristo rero nyakuri, kuko baretse ijambo ry'umukama rikabahindura, rikabatuma bagaheza bakashingira intahe ukwemera kwabo. Ikindi tubona nuko naho umwami yarakomeye, yaricaga akiza nabivuze, bamaze kubatizwa, bamaze kuronka ukwemera, barubuye uwundi mwami mukuru asumba bose na vyose, ariwe Kristo, akwiye kugamburukirwa, ko abami b'isi bari naho bashikana, mugabo kowe ari umwami w'abami. Kurya baba maratiri twumvise Bisirayeli bashinze intahe berekana ko Imana yabo iruta uwo mwami, ariko abategeka gukora iby'amategeko abuza. Ikindi tubona, dufatiye ku majambo twumvise baje barashikiriza imbere gucikana, barerekanye mu buryo butomoye umwizero udasanzwe bafise mu buzima buzokwirikira. Karoli Rwanga yari yaremesheje bagenzi biwe, bagiyibwira ati ntimutinye mugira ngo biraheze, ubukristo buzokomeza, tumaze gupfa abandi benshi bazoboneka kandi bagwire. Ijambo ritwibutsa ry'umukama agira ati utetegwa ingano ruguye mu ivu rukabora niho rwama vyinshi. Ritwibutsa ry'umuhinga mu vy'Imana Tertullian agira ati burya rero amaraso y'abamaratiri niyo mbuto y'ubukristo. Ikindi batwereka nuko ushaka kuba wa Kristo tegere ko uba umukristo ugusemagura amasoro, ni urugamba rudasanzwe
mugabo tujyane na Kristo yagize ati sinzobaheba nzokwamba ndi kumwe nawe gushika ku muhero w'isi. Ariko kandi ahagabisha agira ati ushaka kunkurikira yame yiteguye yihebe yikora umusaraba wiwe aheza nkurikire. Ariko ntimutinye naratsinze isi. Nta mukristo radahura n'ibibazo adahura n'amananiza mu kwemera kwiwe. Twabyumvise muri rya jambo ry'Imana nkuru nziza bamwe Yesu yadondaguye byo baje baracamwo mugabo akagira ati ubwami bw'ijuru n'ubwabo. Ikindi nuko naho tuzi ko ubuzima bwacu ari ingabire idasanzwe Imana yatuvotoreye, ubuzima ni ingabire n'ishishiro Imana iduha, mugabo ishishiro ntirisumbuwa gushishiriye, ingabire ntisumbuwa kugabiye. Niba ubuzima buhambaye nye n'ubuzima hambaye gusumba bwo, ku buryo bikenewe dushobora kubumuhebera n'umwizero mwinshi, wa mwizero waranze basore twumvise, waranze b'abamaratiri, waranze b'abatumwa nabo bemeye guha ubuzima bwabo. Ubuzima ni bwiza mugabo Imana yacu ni nziza kubusumbya kuko niyo yabutugabiye. Duhamagariwe kuba rero amashikanwa mazima ahimbara Imana, twifatanaje na Kristo we shikanwa rikuru rihimbara Data. Ikindi twomenya nuko abamaratiri abavukanyi ntibavutse ari beranda, barageragejwe nabo mu rugendo rwo kwemera, baragwanye, bararaba nk'ubusa amateka barimwo, bashira imbere umwami w'abami bigishijwe. Gutyo barategera ko atana kimwe gishobora kubakura ku rukundo rwa Kristo, kurya Paulo mweranda yabitwibukije mu Baromani. Nirabavukanyi muze dusaba umukama ngo aduhe inema inkomezi, tworohere mutima w'Imana, tumukundire mu bumaratiri bwa minsi yose, kuko gusesa amaraso nk'uko babigize kumbure ntibihabwa bose, ariko turafise ubutumwa bwo kuba amaratiri ba minsi yose. Nabwo burangukira mu kumenya kwitsinda kugira ngo Kristo atsinde muri wewe, mu vyawe no mu bawe. Urangukira mu kurwanya urwanko kugira ngo urukundo rurame rutsinde mu buzima bwawe, kurwanya ikinyoma n'akarenganyo kugira ngo ukuri n'ubutungane biganze aho merereye. Iyo ni ingwano itoroshe, ariko tugirana n'umukama ikaduha gusana ubamaratiri kurugero rw'iwacu. Nitwabukora abavukanyi niho tuzohimbarwa no guharurwa muri baberanda, muri babahirwe Yesu yavuze, muri rya sinzi ry'abemera. Yohana avuga ko bamesuye amaraso, bamasuye ibyambarwa byabo mu maraso ya wa mwagazi. Amen.